Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanye mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, muri ku mugabane w'abanyaziya, muri bihugu vy'abarabu, mwese kandi mudukurikirana muherereye irya nino ku mugabane w'Afrika, mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyu mugabane, muri Zambia, Afrique du Sud, Kenya, Uganda, mu bihugu vy'ibibanyi, mu buseruko no mu bumanuko muri Tanzania, mu burengero muri Congo, mu buraruko mu Rwanda, abadukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye n'aho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bikugerako aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agizweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata c'umutekano. Ibiziga bibiri vyaraye bitowe mu ntara ya Cibitoke, komine Rugombo. Ivyo biziga ngo biboneka ko ari ivy'abantu b'abagabo bakiri batoyi, vyaraye bigandaguwe. Kurikira wumvirize umumenyeshamakuru wacu aherereye ngaho muri komine Rugombo ukungene abanyagihugu bavyigana. Nk'uko muhejeje kuvyumviriza rero, ubwicanyi bwabaye ndanse ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, kuko si mu ntara ya Cibitoke gusa hama havugwa ubwicanyi, ariko benshi ngo barabica bakaja guta ibiziga mu ntara ya Cibitoke, ari nayo bituma iyi ntara ya Cibitoke iza kw'isonga mu ntara zikorerwamwo ubwicanyi canke zivugwamwo ubwicanyi bwinshi, bivanye n'ibiziga bigenda bitogwa ngaho muri iyo ntara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'igihugu cacu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye aragaya cane abantu banse kwisansumisha nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Evariste Ndayishimiye aravuga ko abanyagihugu banse kwitabira rusansuma iriko irakorwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ngo bizotuma batagera ku migambi myiza, batabateganyiriza imigambi myiza, na cane cane ko ngo bituma igihugu kitamenya aho ukungene gitegura imigambi bigendanye canke bivanye n'abanyagihugu batuye igihugu. Abanyagihugu nabo bakavuga ko n'ubundi ngo banse kwisansumisha bivanye n'uko leta ihari, leta ya CNDD-FDD, ko ata gihe na kimwe yigeze itunganya imigambi myiza n'igihe cose yakoreye rusansuma, ngo rusansuma zose zabaye ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi ngo ni rusansuma ngo zitagize ico zimarira abenegihugu. Ubu gushika ubu Uburundi ni igihugu ca nyuma kw'isi mu bihugu bikenye. Ibihugu bikenye vyose kw'isi ubiteranyije, Uburundi nico gihugu ca nyuma, nico gifunga liste bagendeye ku bihugu ukungene ibihugu bitunze. Uburundi buza mu kibanza ca nyuma mu mwitunga. Ivyo vyose rero ngo birerekana ko Uburundi abategetsi bahari ata vy'imbonakazoza, ata migambi myiza, ata migambi y'iterambere ifasha abenegihugu, ahubwo ni akagwi k'abasuma, akagwi k'abanyonyezi gatwaye igihugu kuva CNDD-FDD yafata ubutegetsi, ngo biboneka ko bagiye mw'ishamba kugira ngo bazoze kwiba igihugu. Ngabo
abo kandi bahonyanze amasezerano y'Arusha kandi ayo masezerano ariyo yabashikanye ku butegetsi. Benshi rero mu banyagihugu bakavuga ko bafashe igihugu ata n'umutumba n'umwe bari bafise, ngo nizo mvo gutegeka vyatumye bibayobera. Yaba baragwaniye igihugu gushika bagifashe, bari kumenya ukungene igihugu gitwagwa n'ukungene bakiyobora, ngo ntago bori kuba batarafashe n'umutumba umwe rudori ngo bawitware bawuyobore, ngo gutuma bahabwa igihugu cose. Baciye biboneka ko abagihawe ari akagwi k'abanyonyezi, akagwi k'abasuma ba CNDD FDD bariko bariba bakanyonya itunga ry'igihugu, ngo bazoba birusansumisha canke biharuza ubwo hazoba hahindutse intwaro ya CNDD FDD, kuko ngo babona ko iyi ntwaro ata kintu na kimwe kiza izoshikanako igihugu c'u Burundi. Tuvuye ngaho muri politike kandi Gatoni Rwasa uyu atwara umugambwe CNL yaraye yitavye ikiganiro na Fokode, tukaza kubashikiriza ivyavugiwemwo aho uyu Agathon Rwasa yari umutumire muri Fokode ahuye na Pacifique Nininahazwe hamwe n'abandi batumire. Mu byo baganiriye ko tukaza kubibashikiriza harimwo ibijanye na politike yo ngaha mu gihugu c'u Burundi, ibijanye no kwikukira kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, umutekano na politike nyine, vyose tukaza kubashikiriza ukungene ico kiganiro cari cifashe. Naho kandi mu bijanye n'ubutunzi, reka tunyarukire mu gisata c'intwaro ibereye, murantunga, mu gisata c'ubutunzi nyine, aho abanyagihugu bariko bararira barataka bivanye n'uko igitoro kibandanya kubura, kibandanya gukena ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ikena ry'igitoro co mu bwoko bwa mazutu kuri ubu ngubu kirahangayikishije abantu bafise imiduga, imodokari zitwagwa n'amazutu canke zikoresha igitoro co mu bwoko bwa mazutu, kuko ngo ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi atakiri kuboneka. Mugabo ngo igitoro niyo kigize kiraboneka, igitoro kiboneka ni ico mu bwoko bwa essence, akaba arico gisa nkaho kiboneka, naco kandi niyo kimonetse nta nubwo kimara umwanya urume rumara. Ivyo vyose abanyagihugu bikaba babona ko bibabangamiye cane, kuko ingendo kwiyunguruza bica bigorana, abenegihugu bakabura ukungene bashobora kwiyunguruza bakora ingendo zitandukanye, ngo benshi bararihishwa amafaranga y'umurengera, amafaranga yaduze cane ku biciro vy'ingendo, kandi bakabapakiza mu modoka ari barenze igitigiri c'abagomba kugenda mw'iyo modoka, aho kandi baba barishe canke barishe amafaranga menshi cane ngaho kuri iyo miduga, mbere n'amamoto. Nkawe urasanga hari aho imoto imwe itwarako abantu batanu bose bipakije kw'ipikipiki imwe. Ivyo vyose bakaba babona ko bibangamiye abenegihugu b'igihugu cacu c'u Burundi, vyose kandi bikabandanya bisongera isibe y'ubukene abenegihugu barimo, bavuga ko ivyo ubutegetsi bwa CNDD FDD bariko baragira bariko bahenda ata migambi myiza y'iterambere ubutegetsi bufise. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza
canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka.